bakuzi ba Royal TV munyumvirize neza ntago byoroshe yatanguye adandariza abantu hanyuma akabashira umutahe nawe agasigarana inyungu arabikora azabikama yakiyagura gasandugu azarabika make kugira aho nawe haronka amafaranga yo kurangura uno munsi rero adandaza ibintu vyiwe watanguye kurangura ibigori vyanga vya 10 by'ibihumbi 10 ibigori by'ibihumbi 10 birangwa ibigori by'ibihumbi 10 ucahunguka ngahe ucahunguka ibihumbi 2 amafaranga y'inyungu akaguramwe ibitungwa kugira ngo bizomuteze imbere mbega uno munsi ufise ibitungwa binga 2 ibitungwa 2 umwana akwiye gushigikirwa vraiment agenda kw'ishuri akavayo saa 11 n'iminota 30 agaca afata ibigori vyaba yaranguye agashira mu ibase akaja kudandaza kuva saa 11 ibi bintu nago vyo iyo ugiye kudandaza saa 11 uje utasanga ngira na ugira utahe inkoko n'ingurube umva ko ari umubosi n'umwana amaze kugura inkoko ingufise ingurube zinga imwe ingana go ntoya cyane ingana go ntoya ni gatoya wakaguza nga 30 30 nawe wari wabitse nyene wakuye yose ivyo 30 nawe wakuye mu bigori ninde yagiye kukagurira ako kagurube ninde yagiye kukakugurira n'umwana aciye ubwenge basha urumva yabise amafaranga 30 y'inyungu acaza kugura akagurube ati nta n'umuntu numwe yagiye kukangurira ni jewe nyene nagiye kukigurira jewe nyene ubwi wanje Oh yes, my people. Oh, my name is Radio. This is Royal TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. Ndakubwira I'm back again. Anagarutse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Royal TV. Ready is gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Yes, muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho cya kiganiro kiguha akaryo keza akukumenya makuru hirya no hino mu gihugu narakubwiye ati uno mwaka nzokuzanira amakuru hirya no hino mu gihugu dutembera intara zitandukanye dukomeza kwereka zimwe mu ngabirano igihugu cy'u Burundi gifise atu Burundi burafise impano ego koko Burundi turafise impano bakozi ba Royal TV ndakuse ko kuri kamera uri kumena Elfeje Carf ni wari karatuma image ubibona ni wari karatuma ino sound igushikira. Okay, neza na neza uno munsi twatembereye mu ntara ya Gitega. Uno mwanya tuvugana tukaba duhagaze neza na neza Igitega kuri centre impande neza yakabare bitwa ku Ngoma bar. Uno munsi rero nuvuge ko urabona yuko turi ku masaha yo kumugoroba isaha imwe y'ijoro twajeje gukora ariko ikintu mbonye bibaye ngombwa ko ntora microphone kugira ngo dukomeze kwereka bamwe mu Barundi ati mbega Barundi turashoboye mbega ugwaruka rw'u Burundi rubayeho gute mbega hari ugwaruka rw'u Burundi rushobora kwikorera imirimo iruteza imbere ati mbega ugwaruka rw'u Burundi rurafise umwete wo gukora. Abakozi ba Royal TV ndashaka ugumane nanje kugira ngo ndakwereke bamwe mu gwaruka rw'u Burundi bashobora kwihangira imirimo mu bintu bitangaje sana. Cameraman turashobora kumwegera numwe mu bana novuga yuko bakwiye gushigikirwa numwe mu bana bakwiye guhabwa kugira ngo nabo bashobore kuronka ubushobozi bw'ubuzima. N'umwana akunda akazi, n'umwana akunda ibikorwa. Ubujya ubonye umwana ageze aya masaha samwe y'ijoro ariko arondera ubuzima wenyene kandi ku giti ciwe atari umuntu yamutumye urumva yuko ari umwana akwiye gushigikwa, n'umwana akiri mutoya, n'umwana akwiye guhabwa support. Cameraman turashaka kumwegera bakuzi ba Royal TV ndibaza urabona rero umwana ahagaze imbere yanje n'umwana novuga yuko ubu tuvugana ni saa moya hafi saa 2 ariko urabona yuko n'umwana n'ubu akiri mwibara ariko ararondera amafaranga ariko ararondera ubuzima. Hari benshi ya masaha bamaze gutaha
ariko umwana mutoya uno mwanya aracarondera amafaranga byabaye ngombwa yuko dushobora kumwegera nka Roy TV kugira ngo tumuganirize tumenye mbega ubuzima bwiwe abayeho gute umwana nk'uyu ariko arondera amafaranga saa 2 z'ijoro urumva yuko ni ibintu byiza cyane n'umwana afise umwete reka tumwegere tuyage nawe mama sister bit sa umeze neza ego amakuru meza urakomeye ego vuga cyane rero ego witwa gute none Kizakimana Adusa Kizakimana Adusa ati raba hariye duhindukire gatoya ati witwa gute Kizakimana Adusa Kizakimana Adusa uriga none ego wiga mu wakangahe mu wa gatanu wabaye wakangahe mu gice cya mbere n'icya kabiri cya kabiri nabaye wa kabiri urumva yuko anazi ubwenge igice cya kabiri yabaye umwana yabaye uwa kabiri urumva yuko ariga agakora kandi arazi n'ubwenge igice cya mbere yabaye uwa kabiri igice cya mbere naco wabaye wa kane igice cya mbere wabaye uwa kane igice cya kabiri ucuba uwa kabiri mbega ubaye uwa kabiri abavyeyi bakubwiye gute baragushimye ego mu wa kane naho wabaye wa kangahe wa kane nabo wa kabiri nyene urumva abakuzi ba Roy TV ni umwana asanzwe anaciye ubwenge mu wa kane yabaye uwa kabiri mu wa gatanu igice cya mbere yabaye uwa kane igice cya kabiri acaba uwa kabiri urumva yuko ni umwana asanzwe aciye n'ubwenge ni umwana azi kurondera ubuzima tukiri ngaho nyene ndashaka kubwire ahantu kubwire yuko turi igitega kuri centre mbega usanzwe ubahe Nyabisindi ego ni kuvuga ngaha turi kuri centre Nyabisindi uva ngaha uhagenda iminota ingahe ugenda n'amaguru uvuye ngaha turi utashe muhira wagenda iminota ingana gute genda nka 12 iminota 12 ego none uriko urataye amasaha saa 1 saa 2 n'amaguru ntabwo bawumva oya kandi abandi bariko bararengana abandi bariko bararengana bakuzi ba Roy TV urumva ahantu haba uva ngaha uhagenda iminota 12 umva aya masaha turi saa 2 hafi saa 2 y'ijoro ariko nako ni umwana yikoreye ibigori rishaka rero tuyage byinshi mbega ibigori udandaza ni vyane byanje ni vyiwawe ego ni vyiwawe ukunda urarangura cyangwa udandariza umuntu darangura urarangura ukunda kurangura ibigori vyanga saa 10 z'ibihumbi 10 ayo mafaranga none yo kurangura imbere yuko utangura kurangura amafaranga yo kurangura ubwa mbere wayakuye he nabari hamejeje ubwa mbere baraguka dandaza ukabariha uhejeje ninde wadandariza ubwa mbere nta numwe kandi uvuze yuko ubwa mbere waradandaza ukabariha uhejeje wajya kurangura kwande basi mwisoko nkabari hamejeje nagumana inyungu wagumana inyungu urumva yuko ubwa mbere baramuha akaza kudandaza ariko inyungu akuyemo akaba ariyo gwiwe mugabo umutahe akabahereza mugabo nawe agatwara inyungu mbega ubu naho ibyo udandaza n'ivy'iwawe ego hama ayo rero wagiye uraronka nk'inyungu niyo wagiye urakuramo ugenda ayo waza ukuramo nk'inyungu waza uyashira he yabika waza urayabika waza uyabika ni mama we yakubikira canke warufise akantu k'agasandugu wayabikamo warufise agasandugu wari wagakuye na agasandugu nari nagutse wari wakaguze kugira ngo uzuragashiramwe amafaranga uzurakabikamo amaye sasa umunsi wa mbere utangura kurangura agakese wari wakabitsemwe amafaranga ngana gute 2 ibihumbi 2 hanyuma ucutangura kurangura ibigori vy'ibihumbi 2 oya nabari hamejeje naguma ngira ko nyene wazura bari uhejeje mugabo amafaranga wungutse ugacu yabiko kayashira mu gasandugu mbega wakuye mu gasandugu yose hamwe yabaye ngana hakuye yabaye 20 ibihumbi 20 ako gasandugu none mama wawe yarakazi cyangwa papa wawe yarakazi cyangwa wari warakanyegeje hano kugira ngo amafaranga niyagwira uzocuja kurangura ibigori vy'iwawe ako gasandugu mama wawe yarakazi hano warakabitse cyangwa nako yarazi yarakazi hano wakabitse niwe yaza kubwira gute none mama abonye uzurabika amafaranga cyangwa se abonye uzuradandariza abantu ukuramwe amafaranga y'inyungu mama wawe yakubwiye gute yaranezerewe gose yaza kubwira gute none kiyambwira ngo uzurarangura shira ivuye kw'Ishule yabwiye ngo uzurarangura uza kudandaza uvuye kw'Ishule sasa umaze kurangura ibigori vy'iwawe watanguye kurangura ibigori vyanga vya 10 by'ibihumbi 10 ibigori vy'ibihumbi 10 birangwa ibigori vy'ibihumbi 10 uca hunguka ngahe 2
Ucahunguka bibiri. ibihumbi 2 none watanguye kurangura ibigori by'iwawe ryari? Gari. Ngiye mu wa 4. Ugiye mu wa 4 bisigura yuko watanguye kurangura ibigori by'iwawe ugiye mu wa 4. Uwiga mu wa 5 urumva umaze imyaka 2 udandaza ibigori by'iwawe. Hama dusubiye inyuma gatoya naho ivyo warangura udandariza abandi ukabaha inyungu. Wabitandaje igihe kingana gute? Udandaza ukabaha inyungu wabitandaje igihe kingana gute? Niga mu wa 3. Wiga mu wa 3. Bakuze wa Light TV urumva ko ari ibintu byiza cyane. Urumva yuko n'umwana afise umwete n'umwana akwiye gushigikirwa. Abandi bo bantu bakwiye gushigikirwa. Hari abantu benshi usanga umuntu w'umugabo, umuntu w'umugore afise amaboko 2 n'amaguru 2 azarasega biba ngombwa ko asega ukazubona raje gufasha ngo sayidira ariko wamuraba ugasanga n'umuntu akomeye ugasanga n'umuntu afise amaboko 2 yo gukora n'amaguru ariko umwana nk'uyu urumva yuko ubwa mbere yatanguye adandariza abantu. Bakuzi ba Light TV munyumvirize neza ntago byoroshe. Yatanguye adandariza abantu hanyuma akabashira umutahe nawe agasigarana inyungu. Arabikora azabikama yakiyagura agasandugu azarabika make kugiraho nawe haronka amafaranga yo kurangura. Uno munsi rero adandaza ibintu vyiwe. Ariko ndashaka umbwire umunsi wa mbere wiyumvira kudandaza ibigori abo bantu baza baguha kugira ngo udandaze ubaha inyungu wagiye kubibasigurira gute? Ninde yagiye kubikubwira kugira ngo baguhe ibigori ze kudandaza? Natora nkuko abandi batora. Hariho n'abandi babitora uko nyene. Nawe rero waragiye uravuga ati ntaje ndashaka mu ibigori kugira ngo nze ndandaza nzana inyungu. Ntibakwankiye ubwa mbere kuri ababonye uri mutoya kuko urumva uracyari muto uri umwana mutoya. Ntibakwankiye umunsi wa mbere bavuga ati uracyari muto ntiwodandaza ibigori ungana gutyo. Oya. Wamu. Urakunda gukora cyane? Hama mama wamaze kubona rero udandaje ugiye kurangura ivy'iwawe. Ni mama yagiye kukurangura umunsi wa mbere cyangwa nawe ugiye kwirangurira? Je nagiye kwirangurira. Urazi kurangura none? Iyo uranguye unguka nga? 2 cyangwa igihumbi. 2 cyangwa igihumbi? Yo ajya ungutse naho ubu uyicu yashira. Ndagura ibitungwa. Vuga cyane ugiye kurangura? Ndagura ibitungwa. Uyagura ibitungwa? Urumva yuko amafaranga yungutse ubu ntabwo ayonona n'amafaranga yungutse arayabika kugira ngo ayaguremo ibitungwa. Hari benshi baronka amafaranga naho abakuza ariko bikamugora kungena yakoresha bikamugora kungene ashobora kuyagira. Ariko umwana mutoya uno munsi aradandaza amafaranga y'inyungu akaguramo ibitungwa kugira ngo bizomuteze imbere. Mbega uno munsi ufise ibitungwa binga? 2. Ibitungwa 2? Muhira uruwa kangahe? 3. Ugira 3? Muri abana bangahe muhira? 5. Muri 5 ugira 3. Mukuru wawe nawe akorera? Na kimwe. Mukuru wawe nta na kimwe akora? Oya. Mu bana biwanyu bose muvukana abana 5 niwe ukora wenyine? Mama cameraman bakunzi ba Light TV ni ibintu bitangaje. Avukana n'abana 5 ariko mwabo bana 5 bose nta numwe akora niwe wenyine akora kandi n'umwana agira 3. Urumva mukuru wiwe n'uwundi mukuru wiwe ntago bakora. Mu bana 5 niwe akora yihangira imirimo. Urumva ko uno mwana mu vyukuri akwiye gushigikirwa. Nimba ufise umutima w'urukundo irifo kushigikira uno mwana ni ibintu novuga yuko ni ibintu n'ukuri kw'Imana bitangaje. Avukana n'abana 5 akaba ari umwana wa 3 ariko ni wakora wenyene. Mukuru wiwe yirirwa muhira? Yirirwa kw'Ishule. Yirirwa kw'Ishule mu kanga? Mu 8. Hama uwundi mukuru wa mbere wanyu nawe yiga mu 9. Nawe nyine nta kintu akimako? Oya. None ntibamaho gusega amahera? Oya. Kubera abona uri umuboss rega uri umuboss urabasumbya amahera. Abwira ngo mpijana basi nguri karamu canka amajana 2. Oya. Kubera abona uri umuboss? None ubu nawe ufise ibitungwa, ufise inkoko, ufise impene, none kubera iki abo bene wanyu nabo utababwira ati nami ngo tujane kudandaza nandi ndabaha ibigori mu ndandarize kugira ngo namwe muronka amafaranga? Katazashobora. Ntabyo bashoboye? Kubera katabyo bashoboye kandi ari bakuru bawe. Urumva yuko ngo bakuru biwe ngo ntibashoboye kudandaza kandi ari bakuru biwe. Kubera katabyo bashoboye kandi ari bakuru. Sinzi. Bakubwiye ko warabibabwiye bakubwiye ko atabyo bashoboye? Wari wababwiye gute?
Mugiye tujyane. Wamubwiye ngo mujyane he? Kudandaza. Hanyuma bavuga ntavyo washobora. wabibwiye mukuru w'iwawe? Acabwiye ngo ntavyo yoshobora. Kudandaza ntavyo yoshobora. Hamana wamwishuye gute? Wamwishuye gute? Nguma numva. Guma wino. Bakuze ba Roy TV urumva ngo yabwiye mukuru wiwe kugira ngo aze kumufasha kudandaza kugira ngo nawe aronke amafaranga. Mukuru wiwe yamwishuye yuko atavyoshobora kudandaza. Mbega ikintu mukuru atoshobora uri mutoya nawe ugishobora gute? N'umwana afise umwete, n'umwana akwiye gushigikirwa. Urumva yuko n'umwana afise umwete. Biratangaje kubona umuntu w'umugabo aza gusega ariko umwana nk'uyu ukabona ya masaha 2 haracyadandaza. Ndibaza murabibona ngaha haracyadandaza aya masaha. Mbega uno musi warangwa ibigori vyanga ibihumbi 10. Byari byinshi rero ntibirahera niyo nyinshi. Basigaye bingana gute? Sindabiharura. Nanye umaze kudandaza ngaho kuva mu gatondo kugera ya masaha umaze kudandaza ibigori bingana gute? Anje ku mugoroba. Waje ku mugoroba? Urumva yuko aza ku mugoroba. Mbega wiga he? Wavuze kuba he? Nyabisindi. Munyabisindi. Hamuca wiga he? Nene kuri fraternité. Kuri fraternité ni? Nyabisindi nya. Munyabisindi? Hama wiga muri privé canke wiga muri leta? Muri leta. Wiga muri leta? Urumva yuko aza kudandaza ariko avuye kw'ishuri. Mbega mutasanga api muvuye kw'ishuri? 11:30. Bakunze ba Roy TV mu vyukuri ibi bintu je numva sinumva ko nagenda vyakira. Urumva agenda kw'ishuri akavayo 11:30. Munyumvirize neza bakuzi ba Roy TV umwana akwiye gushigikirwa vraiment. Agenda kw'ishuri akavayo 11:30 agaca afata ibigori vyaba yaranguye agashira mu ibase akaja kudandaza kuva 11. Ibi bintu nago vyo iyo ugiye kudandaza 11 uje utasanga ngira na ugira utahe. Ure waje 11 no musi. Uje 11 udandaza amafaranga ngana? Kirapfa. Hari iyo udandaje menshi udandaza ngana? Igenda bihetse. Hari ubiheza byose igihumbi 10. No musi ne kutabeje byagenze gute kumenga skate? Ntabwo abakiri. None kufunga binga none nk'ibiranga bibiri. Abona ibigori bine ibihumbi 2. Ibigori bine bidandaza 1000. Ariko hari byo mbona ariko ufunga bine. N'ibindi 5. Hari ibyo ufunga bine n'ibindi ufunga 5. Ivya 5 navyo bidandaza ibihumbi 2. Ibyo wafunze bine navyo bidandaza 2000 nye. Hama umva batakwiba none? Ntibingana. Bijya ugira 5 abari buto buto. Hama bijya ugira 4 navyo abari binini. None nk'ubu kuva aho twaganiriye wikoreye nturaro? Narusha. Warusha? Ndaguture none. Ndaguture. Ndaguture gato. Bakuzi ba Roy TV urumva yuko yararusha kuva twayagiye arikoreye ku mutwe yari yarusha. Urabona rero yuko akubwiye ati yafunze ibi none ko ari 6. Ibi nabyo bidandaza nga ibi ni 6 ariko. None ko ari 6. 6. Nako ari 6. Oya. Ni 5. Umba aha ni 2000 sivyo? Aha ni 2000. Hama kiriya nacho washize hariya nacho. Hanaki. Iki? Hanaki. Canke nico uza kujyana? Mbega papa we nawakoreye? Nusungusungu. Nusungusungu. Umusungusungu bisigura? Yikorera ibintu. Mbega papa we nawe yabonye uri kurakura uri kuradandaza yamakubwira go? Nakimwe. Ntanakimwe? Oui. Abana kwishura abo mwigana. Abo mwigana niyo mo gusega amafaranga ko yabaza uri mu boss. Oya. Oya. Nturagura impene none. Era bahari. Nturagura impene. Oya. Umaze kugura ikirere. Inkoko n'ingurube. Umva ko ari mu boss no mwana. Amaze kugura inkoko, ingufise ingurube zinga. Imwe. Ingana go.
Ntoya. Vuga cyane ingana gute? Ntoya. Ni gatoya. Wakaguza ngahe? 30. 30. Nawe wari wabitse nyene. Wakuye yose ivyo 30 nawe wakuye mu bigori. Ninde yagiye kukagurira ako kaguru ninde yagiye kukakugurira? Anumwe. N'umwana aciye ubwenge basha. Urumva yabise amafaranga 30 y'inyungu acaza kugura akagurube. Ati nta n'umuntu numwe yagiye kukangurira, ni jewe nyene nagiye kukigurira, jewe nyene ubwi wanje. Wagiye kukagura heno? Nyabisindu nyene. Nyabisindu. Nyabisindu. None nk'ubu ugiye kugura akagurube, wahise ubabaza gute? Amahimwe. Wabwiye wararavye gusa bavuga ati akagurube nanga? Ashaka baguciriye anga? 40. Baguciriye karani? Ushobabwira gute? 30. Bakuzi ba Roy TV mu byukuri uno mwana nimba ufise umutima wo gufasha s'il vous plaît vraiment umwana arakwiye gufasha kuko urumva n'umwana afise umwete biratangaje kubona uvuka mu bana batanu uri umwana ugira gatatu uriga uva kw'Ishule saa 11:30 ugacuva kw'Ishuri ugacukura uniforme ugacufata ibase ugacushiramo ibigori vyiwawe ugacuza kudandaza ukagera saa 1 saa 2 uri mwibarabara. Cameraman shaka kubanyerekere hari yefo kwanza kugera ya masarona yuko nta muntu umwe ari karadandaza ariko umwana nk'uyu aracarondera ubuzima aracadandaza kugira ngo akomeze kwibeshaho. Urona yuko ari ibintu vyiza cyane urumva yuko amaze kugura ingurube amaze kugura inkoko urumva yuko n'umwana ashaka iterambere. Mbega ufite inkoko zingahe? Imwe. Inkoko kazi cyangwa isake? Isake. Ushaka kukikorera? Ndagukorera. Ushaka gutaha? None nk'ubu papa utache mujye ntaguswana. Utache mwijoro papa ntagushwane? Ntagushwane? Abazi yuko wagiye kudandaza? Bakuzi ba Roy TV urumva yuko n'umwana akeneye support mu byukuri bufite umutima wo gufasha. Urumva yuko uno mwana akwiye gufashwa ntago vyoroshe kuba wiga mu wa 5 wiga primaire ariko ukaba ufise ivyo ukora ukaba ufise n'ico maze kwigezako bakuru biwe ngo yababwiye bamufashe kudandaza ngo ntavyo boshobora ariko umwana nk'uyiga mu wa 5 uno munsi haradandaza yaraguze ingurube harafise inkoko. Urumva yuko ari ibintu vyiza cyane. Reka ndamushimire yakuze kuyagana Roy TV. Nashatse kubereka yuko mu Burundi dufise abana bihangira imirimo cyangwa se bakunda gukora. Merci beaucoup wakoze kuduhumanya sivyo no? Ucutaha rero mu gutaha ucanga hepfo ucutaha rero sivyo none? Bakuzi ba Roy TV reka ndagushimire kuri kino kiganiro yari Mr Radio kuri mikoro ya Roy TV ndakubwira ati we love you so much. Uno mwaka nzo kuzanira zimwe mu mpano zigiye zitandukanye. Uno munsi navuga yuko turi saa 1 hafi saa 2 turi mu ntara ya Gitega neza na neza kuri centre niho mbonye uno mwana navuga yuko umwana w'umwete biba ngombwa yuko ndamuganiza nka Roy TV narakubwiye ko nzo kuzanira impano nyinshi nawe nyene navuga yuko ari mu mpano zigize igihugu cy'u Burundi. Mr Radio we love you so much. Ciao ciao. Wagwan. Umutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. Nta handi uzosanga ibihangange atari muri Roy TV.